Ndibaza mwese amuherereye mumeze neza. Uyu munsi tugiye kuraba igice ca kabiri. Umugwa w'ibikoko. Intare, imbwebwe n'inkoko. Uyu munsi nico gisomwa tugiye kuraba igice ca kabiri. Ndibaza igice ca mbere twakimaze tubona ibikoko, inkoko hamwe n'imbwebwe vyukaze mw'ishamba kurondera umwana w'urukwavu. Mbega niki cyo cyarabashije kugarukana umwana. Kuri ivyo rero mukurikirane kino gice kugira gihere, kandi ndabasaba mwibuke kuri subscribe, like na share. Umugwa w'ibikoko, intare, imbwebwe n'inkoko, igice ca kabiri. Ikigeragezo cy'umwiza. Iryo shamba ry'umwiza rya Vichagani ryari kure y'igisagara. Ivyo bikoko vyose bihamagagwa kari mu gitondo, bihabwa ikarata y'ishamba n'amabwirizwa yo kurondera akana k'urukwavu kazimiye. Imbwebwe iriruka cyane iti, sinshobora gutakaza umwanya, ntegerezwa kuzana umwana w'urukwavu imbere yuko bugoroba. Mu nzira ihura n'umuserebanyi, urayibwira ati, mbwebwe hari inzira ngufi ariko hariho umutego wiyubare, ugende wiyubaye. Imbwebwe iratwenga iti, wa muserebanyi we, uriko uramburira umutego jewe womfata? Ha. Iragenda nuko ishitse hagati mu nzira ngufi, ica ihonyura umutego w'amashoka, uca uyikomeretsa ukuguru. Itangura kwibwira iti, none aka kanya ndakomeretse, akana k'urukwavu kataraboneka, ukuguru kwanje kubaye gutya. Ico gihe inkoko yari iri mu nzira yigira buke buke, yagenda ituje iririmba indirimbo z'ivyizigiro amazishizigiro. Mu nzira ihura n'akanyamasyo kari kafashwe mu mwobo mutoya, iragafasha maze iha amazi akanyoni gatoya kanyotewe, maze ivyo bikoko ifashije bibwira mwijwi rimwe rirenga biti, niwaja iburyo bwa kijya giti kinini urasanga akana k'urukwavu kifumbereje. Inkoko irashika isanga akana k'urukwavu karushe gahenda umushitsi n'ubwoba bwinshi. Inkoko igapfuka amababa yayo iti, ntuhagarike umutima, nzogutwara iwanyu atankomanzi. Ku mugoroba intare ihamagara ibikoko vyose ku kibuga c'igisagara. Imbwebwe yashitse icumbagira ata mwana w'urukwavu ifise. Inkoko yashitse buhoro yitwaje akana k'urukwavu mu mugongo. Ibikoko vyose biranezerwa ati, inkoko niyo ntwari, inkoko niyo ntwari. Ibikoko vyose biranezerwa cyane. Intare iravuga n'ijwi rikomeye iti, ubu nibwo bwenge, impuwe n'ubutwari nshaka. Mbega ko inkoko ariyo icinze, imbwebwe igatsindwa, intare izomenyesha yuko inkoko ariyo ibaye umwami, kandi imbwebwe yoba izohava ita ivyizigiro ama icizere cyo kuba umwami. Reba igice ca gatatu kivuga ngo itora ibikoko. Muri make ibikoko bizotora. Kuri ivyo rero ntucikwe igice ca kabiri, turabe ubwenge ifyisi ama imbwebwe yakoresheje. Kuri ivyo rero ntucikwe n'igice ca kabiri, kandi wibagire gukora subscribe, like na share kugira ngo mumpe ingufu zo gukora ibindi biganiro ama iyindi migani. Murakoze. Ciao. Bye.